Dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 officiers et 36 combattants du mouvement rebelle M23 se sont rendus aux forces gouvernementales. La reddition a eu lieu dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale au nord Kivu. Nkuko muvyumvise uwo n'umumenyesha makuru we kuri African News aho yariko abamenyesha avuga ibijanye na M23 aho yakavuga abasirikare ba M23 bangana na 36 harimwo n'abaofisier babiri aho baraye bamanitse ibigwanisho byabo bakamanika amaboko bakishikana mu gisigare ca RDC mwa mugizanzu muziko cyitwa FARDC. Eka ngo tubaye ikaze bakunze kuyako cabo TV aho muherereye hose tubamenyesha yuko mubanda mukagira subscribe abataragira sabone hama mugire shimwe ko na j'aime na partage yanyu turayakeneye na commentaire zanyu turazikeneye. Imbere yuko tuja muri ijanye na M23 reka manze ndababwire ibija ku rusanzwe arongoye umuhari usanzwe witwa twigwaneho w'abanyamurenge aho yariko amenyesha yuko abantu bibaza yuko bashobora gutera Burundi kugira ngo bakureho intwaro iriho ubu ivyo bitokunda batoshobora kuyikuraho ari ububeshi ariko kandi habananyamesha yuko abagwanyi abantu bavuga ati abasirikare b'abarundi basanzwe bari muri Kongo ko bo vayo bakareka kuguma bagwanira mu gihugu kitari gwabo kuko ngo ntibabakeneye. Reka rero tubuje neza neza mu bijanye na M23 aho kugeza muri aka kanya M23 bisa naho byanse gose gufata Uvira bisa nkaho vyabitaye ko amazi kugeza muri aka kanya. Reka kwanza mu kugira ngo tuvuge neza ibijanye na M23 reka kwanza tumanze twibukanye gato kubijanye na M23 kungene yagira afata uburere butandukanye aho yagira afata igafata Bukavu igafata Goma ikanutunye turere tugiye dutandukanye aho bivugwa ko M23 mu musanzwe siyo nyene yabyifashijemo si naho bashi yari ifise bwo gufata ubwo burere ahubwo biragaragara yuko harimo abantu no twovuga yuko arabagambanyi b'igihugu mu basirikare basanzwe ba FARDC aho harimo abantu bitwa yuko basa yuko bajya ruswa bahora baha amahera kugira ngo bashobore gutanga abasirikare babo kugira ngo bashobore kubica byitwa yuko M23 yagiye gufata akarere ubwo yabure twumvise bwose bafashe bikita yuko ari M23 yagwanye ku nguvu zabyo ariko kuume naho ni nk'ibintu ni nk'amahera bagiye baratanga kugira ngo iruswa yo kugira ngo bashobore gufata ako karere. Reka tugaruke nk'akarorero kuri Bukavu dufatiye akarorero Bukavu harigeze kubaho aba M23 bagenda gusaba indaro mu banyagihugu yo muri Kongo niyo bagiye kubasaba yo muri Bukavu bagiye kubasaba indaro nivuga ngo abo muri Bukavu nibo baca bacumbikira abo bantu baba M23 niho rero abo bagwanya ba M23 baca baja bakagenda mu ntwaro za Bukavu mu basanzwe barongoye akarere ka Bukavu bakababwira ati bakabashira amahera imbere cyo kimwe n'ababarongoye igisirikare ca FARDC muri Bukavu bakabashira amahera imbere kugira ngo bagambanire abasirikare babo kugira ngo M23 ije kugwana ariko hariho abantu bagambanye ku buryo abasirikare ba FARDC ntibaze kugwana baze kumera nk'abahunga byitwe yuko M23 yewe yagwanye kumbe naho atari ibyo nuvuga ngo hari abantu rero bamwe tuvuga nk'abasirikare ba FARDC bashobora kumva yuko habayeho gutanga ruswa canke ngo yego tugatwice ruswa kugira ngo M23 ibashe gutsinda bobo bagahindukira kuko urabizi yuko nta abantu bose bagira imitima mu yo kwanka igihugu niho rero habaho abasirikare baba bagikunda igihugu ivyo bavyanka ariko mu nyuma bikaruhira kwanka n'ubundi bagatsindwa. Murumva ko rero M23 mu musanzwe ugiye kuraba kugira ngo ishobore gufata uburere bugiye butandukanye harabayeho ibintu tuvuga yuko bijanye no gutanga amahera kugira ngo bashobore kwigarurira uburere bugiye butandukanye
ariko hamwe n'ivyo mwibuke ko hariyo akarere gasa nakabananiye, akarere nako akaba ari akarere ka Kivu. Ako karere nako kugira ngo gashobore kubananira si ukundi bagenze ni tovuga ko ari igisirikare c'u Burundi cashoboye kuvyifatamwo, cashoboye kubijamwo kugira ngo akarere ntikashobore gufatwa ndetse n'ubundi burere bwaba busigaye, aho abarundi bashoboye gushika muri RDC kugira ngo bashobore gufasha abasirikare baho ba FARDC kugira ngo bashobore bafashe kugwanya M23. Rero niho abasirikare b'abarundi bagiye 3D, niho abasirikare b'abarundi batanguye kuza baratangura kuza baragwanya M23, ariko naho nyene bikabata kuwa amazi kubera ko hari hasanzwe hariho abantu bagambanira FARDC igisirikare cyo muri Kongo, nuvuga ngo batanga amakuru bagaha M23 aho hose. Abarundi baragerageza gukora uko bashoboye kose, ariko bikanka bikabata kuwa amazi. Mu nyuma niho bagiye gufata ingingo yo kuza barakuramo abantu bamwe batuma babaha amakuru bakayatanga kuri abo bagwanya ba M23, ariko navyo nyene ntivyaboroheye kugira ngo bashobore kubatora, ariko ubuke baragiye barabanobagura babafata babafunga, nubwo naho nyene bitashobotse bihera, ariko baragerageje uko bashoboye kose abahora batanga amakuru muri M23. Intambamyi yoba yaciye gutuma M23 idashobora ikatuvuge ikibazo cyatumye M23 idashobora gufata Uvira, naco si kindi ni cuko abasirikare b'abarundi bashoboye gufashanya n'abasirikare baba komani ba FARDC, ariko bagifise umutima naho nyene wo gukunda igihugu, bashobora kugwanya M23 kugira ngo M23 ishobore gufata Uvira. Ariko tusubiye inyuma gato, haraho bigeze abasirikare b'abarundi bigeze gupanga kugira ngo baje gufata M23, kugira ngo M23 niyaza gutera ize kugwa mu maboko ya FARDC igisirikare c'abakongomani. Ariko bamaze guheza gupanga, hari abasirikare baciye babaca inyuma bagenda kugwana imbere yabo bataratangura urugamba. Byaboneka byasa nkaho abo basirikare bo bari bagiye nko gutanga nk'amakuru berekana ingene gahunda imeze yo kuja gutera aba M23, ariko abasirikare nubwo bagiye kurega kuri kuvugira aba M23 ingene gahunda ipanze ingene baza kugwana, mu nyuma abarundi baragiye baragwana, bibona bikubita ko amazi ingene bari bapanze gahunda yo kugwana, bibona ibiko birakunda, ariko baragerageje ko bashoboye kose M23 barayitsinda, nubwo hariho abagambanyi bari bagambaniye ico gisirikare, ariko no mu nyuma baruhiye kubafata. Uko niko M23 yashoboye kuza iraneshwa buke niho bagiye barafata abantu bagambanira igihugu babafunga. Rero murumva ikintu cyatumye M23 zira iragira ingorane nyinshi, ni kubera ko abasirikare b'abarundi bashoboye kuvyitwaramwe neza bakafashanya na abasirikare ba FARDC. Kandi ikintu twamenyesha nuko aho ku musi wejo hariho abasirikare b'abagenerale bashika 3 aho ba FARDC aho bafashwe bagirizwa, kandi bisa nkaho ari byo bari basanzwe bakorana na M23, kuko nibo batanga amakuru y'ingene abasirikare baza kugwana, bazatanga amakuru y'ingene baza kugwana n'abasirikare n'aba M23. Rero abasirikare b'abagenerale baraye bafashwe, aho mbere biboneka yuko ari bo bari basanzwe bari hejuru cyane, byaboneka ko batuma M23 igumana umurindi munini, byovuga yuko inkomezi nyinshi kuguma bagwanya. Ariko aho bigaragara biraboneka ko M23 atanguvu igifise zo gutuma igwanya abasirikare b'abarundi cyo kimwe n'abakongomani. Ariko hamwe n'ivyo kandi mureherutse kumva ibyaguma bivugwa haraciye nk'igihe gitari gito, aho haguma bavugwa yuko M23 izoza gutera Uburundi, ariko ivyo
ubu tovuga ko bitakibaye kubera ko M23 isa nkaho ingufu zayo ziko ziracika kubera ko urumva bahora batanga amakuru ya M23 basa n'abafashwe nuvuga ngo ubu ivyo kuvuga ngo M23 yoshobora kuza gutera Burundi ivyo ubu ntivyo baho nubwo bivuga byo bari tera bwo kugira ngo babandanye abantu babandanye babona yuko M23 igifise ingufu nyinshi cyane kumbe naho atanga uvu igifise kuko urumva ko abasiga abahora babafasha abagambanyi b'igihugu ca Kongo bahora bafasha M23 kugira ngo ishobore kunesha ubu baramaze gufatwa. Reka ngo rero tubashimire bakunzi b'ikiyago ca Boss TV aho muherereye hose twongera tubasaba ngo mubandanye mushirako abataragira subscribe mu Rwanda mugira mushirako subscribe kugira ngo bandaye mukurekana ibiganiro bigezweho kandi tubongera tubamenyesha dukeneye commentaire zanyu ama like yanyu turayakeneye reka mubandaye mukomeza mugwa neza aho muherereye hose.